Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubwayo. Mugikurikirana imisi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 11 n'igice z'agatondo kuri Muhoza TV. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Imana yacu nihabwe icubahiro ndonge koramutsa kandi abaha ikaze mu ganiro cyanyu iganiro cyacu ikanguro kuri bose. Ndabutse ko genda kibashikiriza nitwa Guy Merci Kubwayo. Ubugira kandi numunezero kubana namwe. Ngiye kubandanya nino nyigisho ivuga ngo gutanga mu isezerano rishasha. Ndabisubiyemwo gutanga mu isezerano rishasha. Turiko turarabira hamwe ingene tugomba gutanga mu isezerano rishasha. Twarabonye igituma dutanga kandi Imana iriko iravugana natwe. Bene data twarabonye yuko tudatanga kubera twiteze ibigaragara, dutanga kubera ubucuti dufitaniye n'Imana. Imana ni data, Imana n'umuvyeyi, natwe turabana. Rero gushigikira umugambi wa data tubikora nk'abana bayo, ntitubikora nk'abiteze ikintu. Imana nishimwe cyane. Ndashaka yuko ibi vyumviro by'ukumenga dutanga kubera ibi nabiri yatwiteze bituvamwo nk'abana b'Imana. Dutanga ubwa mbere kubera dukunda Imana. Siniko mvuga ngo ntugire icyo witeze ku Mana. Ndiko mvuga ngo umutima wawe urabe neza yuko impamvu yonyene uri kuratanga atari kubera icyo witeze. Nimba ari ivyo umunsi wabibuze uzotureka gutanga. Ikimenyetso kizokwereka yuko udatanga kubera ibyo witeze ku Mana ni mu gihe nibyo witeze utabirose uzogumutanga. Muga mu gihe uzokumva ucitse intege umenga wo bivamwo nuko umutima wawe ugifise ivyumviro nk'ivyabo mwisi. Bene data Imana irashobora guhezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Muga Imana ntishaka yuko ivyo dukora ibyo tuyiha tuyibiha n'umutima uvuga umenga turi muri business nayo. Iragomba ko dutangana umutima w'urukundo. Erega bene data iyo umwana yakoze neza niba bikenewe yuko umwana arinda kubwira umuvyeyi ati muvyeyi iraba umpibi nakoze. Umuvyeyi w'urukundo kandi w'umutima arabona kigoro ku mwana akagira icyo amukoreye. N'Imana niko bimeze. Ntibikenewe yuko umenga ugomba kuyereka yuko wagerageje Mana nawe curaho mpezagire, Mana ndatanze ubusinkure kuri utamezagire n'ibindi. Reka tureke gutanga kubera ibintu umenga Imana twiteze yuko icikora ibikora itabikora tugomba gutanga. Ndakunda Daniel bavuze ngo Imana idukiza cyangwa itadukiza ntituri bwunamira igishushanyo. Nuko tugomba gukora Imana ibikora cyangwa itabikora tugomba gutanga kubera tuyikunda. Ntidutanga kubera ibyo tuyitezeko, dutanga kubera tuyikunda. Ndabisubiyemo, ntidutanga kubera twiteze ibinabiriya ku Mana, dutanga kubera tuyikunda kandi dukunda umurimo wayo. Ubugira kandi Imana yashoboye guhezagira ibikorwa by'amaboko yawe, irabishoboye cyane kandi irabikora. Kandi nubu ndatiye umugisha w'Imana ku bikorwa by'amaboko yawe. Muganda kwinginze ntutse wigera utanga kubera umengo uri muri business n'Imana. Uze wamutanga kubera uyikunda kandi kubera ukeneye ko igikorwa cayo kigenda neza. Ibindi tuzokomeza kubiraba mu bice biri imbere byino nyigisho. Imana nishimwe cyane. Ni gute tugomba gutanga mu isezerano rishasha? Ubundi bwo bene data mugomba kumenya kino kintu. Imbere ko ndabyinjiramwe neza ndashaka mutahure kino kintu. Ijambo ry'Imana twasomye ku munsi w'ejo ryatubwiye abantu babiri bose bagiye gutanga amashikano. Bose bari bavukana. Umwe yitwa Kayini niwe yari mukuru, mutoyi we yitwa Abeli. Bose baragenda gutanga ishikano. Kandi ijambo ry'Imana nkuko tubibona dutanga mu byacu. Igihe kiragera Itanguriro 4:3 igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu mirima ngo abishikanire Uhoraho kuko uyu Kayini yari umurimi. Abeli nawe yari umworozi. Abeli nawe azana izavutse ubwa mbere zo mu busho bw'intungwa ziwe n'ibinure byazo. Uhoraho ashima Abeli n'ishikanwa giwe ariko ntiyashima Kayini n'ishikanwa giwe. Bene data imbere yuko Imana ishima ishikanwa ryawe iragomba kubanza kugushima. Murasoma neza mutahure kino kintu. Bano bantu babiri bose batanze amashikano. Mugabe Bibiliya murabe ingene yakurikiranije ino mvugo. Ariko murumviriza Uhoraho ashima Abeli n'ishikanwa giwe. Imana ntiyashimye ishikanwa bwa mbere. Imana yabanje gushima Abeli n'ishikanwa giwe. Imana yanka Kayini n'ishikanwa giwe. Mwanya majambo ishikanwa siryo rya mbere ahubwo wewe niwe wa mbere. Hano tuzohigira ibintu byinshi. Ubwa mbere Imana yashimye ka Abeli hamishima n'ishikanwa giwe. Imana yanka Kayini n'ishikanwa giwe. Bene data
ndashaka dutahure kino kintu. Kubera iki Imana yashimye Abeli n'ishikanwa giwe? Tugomba tubanza turabe igituma Imana yashimye Abeli, kuko iki kintu kirakomeye. Ndakubwije ukuri, naho utanga ishikanwa rimeze gute udashimwa n'Imana byose n'ubusa. Bizugura imbere yo gutanga banza ushimwe n'Imana. Gushimwa n'Imana bisigura iki? Abaheburayo igice ca 11 umurongo wa 4 murumviriza. Ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta icya Kayini. Bene data murumviriza neza, ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi. Duje kubona ishikanwa yatanze mu itanguriro, aha Imana ikimazi kiruta icya Kayini. Bene data ikimazi cha Abeli cyarusi cya Kayini kubera ukwizera. Ndabisubiyemo, ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta icya Kayini. Niko kwamuhesheje gushingirwa intahe ko ari umugororotsi, hamwe Imana yashingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza, kandi niko kwatumye nubu akivuga naho yapfuye. Bene data icyatumye Imana ishima Abeli kwari ukwizera. Mwibuke mu nyigisho nabahaye isigura Bibiliya, narabwiye ntisomye ijambo kwizera banza urabuko kwizera bariko baravuga uko ariko. Nabigishije ko hari ubwoko butatu, nibwo nabigishije ibindi zo biraba. Bwo kwizera hari ukwizera kuduha agakiza, hari ukwizera kuduha ibitangaza, hari no kwizera n'ingabire ihabwa abana b'Imana iyo bariko barakoreshwa ibitangaza. Hano rero tubonye ngo hari ukwizera Imana yabonye muri Abeli. Uko kwizera nukuhe? Singabire ijya abana b'Imana bahabwa bagakora ibitangaza. Uko kwizera si kwa kundi kuduha ibitangaza. Uko kwizera ni kwa kundi kuduha agakiza. Nico gituma ngo yabaye umugororotsi, kuko turazi ko umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Bisigura ngo Abeli yaravise ukwizera niko kwatumye yemerwa n'Imana. Bene data Imana ntiyemeye Abeli kubera uburebure cyangwa ubugufi cyangwa inzobe cyangwa ibinabiriya. Yemeye Abeli kubera ukwizera, kubera ari umugororotsi. Uko kugoroka yaguhawe niki? Yaguhawe no kwizera. Uko kwizera muri we niko kwatumye atanga ari gashikana. Nico gituma Imana yabanje kwemera Abeli icyayemera n'ishikanwa giwe. Mu Imana yaraze Kayini kubera atakwizera yarafise cyangwa n'ishikanwa giwe. Rero ni ikintu gikomeye mwabitahuye. Impamvu Imana yemeye Abeli ni kubera ukwizera kwiwe, icyayemera n'ishikanwa giwe. Impamvu Imana yase Kayini ni kubera atakwizera kwari muri we. Mana majambo ntiyari umugororotsi, nico gituma n'ishikanwa giwe Imana itigeze ryakira. Aha mu Baheburayo igice ca 11 ni jambo bakunda gukoresha nabi, mukareka ndari basigurire. Aha nyene umurongo wa 6 bavuga ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Abantu benshi bakunda gukoresha nino jambo mu kuvuga ibitangaza, mu guku kwizera bariko baravuga nagakiza, ni kwizera kuduha gakiza. Umviriza, utizera mwani majambo utarakizwa ntibishoboka ko ahimbara Imana. Ndakubwije ukuri, iyo Kayini yatanga ivyari byo byose ubwinshi ntiyari guhimbara Imana. Nico gituma ishikanwa giwe Imana yararyase, kuko nta kwizera yarafise. Mani majambo nta gakiza yarafise. Nico gituma Imana yarase ishikanwa giwe, kuko nawe ubwiwe yari yamwase, kuko nta kwizera yarafise. Kuko umva bene data, nico gituma nabambwira abantu nibaza yuko Imana izoba hijuru kubera amashikanwa, izoba hamajuru kubera mutanga ibya 10 n'ibindi. Mugomba kuvyibagira, Kayini yaratanze ishikanwa, mugi Imana yararyase kuko nawe yari yamwase. Imbere yuko utanga abanza urabe ku Imana ikuze. Urafise ukwizera, uri umugororotsi, kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Kuko wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Bazi yuko udashobora kwakira akakiza utarizera yuko Imana iriho. Imana yacu ni ishimwe cyane. Utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Ndakubwije ukuri ntibishoboka kwihimbara Imana utizera. Nimba uri umupagani, mwani majambo utarakira Kristo Yesu ukaburi kuranyumviriza, shaka utanga inzu yawe, shaka utanga amashikanwa yawe, ibyo byose ntibishobora guhimbara Imana, kuko ubwawe ntikuzi. Hari abanyeshuri bashobora gutonda mu ishuri akagenda kiga akaronka n'amanota abigisha bagakosora, mugo ugasanga ntiyagirishije inscription. Ishuri ntirimuzi, ntari registered. Shaka ube warose 100%. Iyo utari registered ku ishuri, iyo utiyandikishije kuri iryo shuri, amanota yawe ahinduka ubusa. Abanyefeso igice cya 2 umurongo wa mbere gushikana ku murongo w'8 hatubwira ingene Paulo avuga yuko iyo umuntu atarizera amaye majambo atarakizwa aba ari wapfuye. Mani majambo ibikorwa byiwe bihinduka ibikorwa bipfuye. Nayo ituma utizera bidashoboka ko ahimbara Imana, kuko ibikorwa byiwe bibari bipfuye. Rero igituma ishikanwa rya Kayini ryaswe nuko ryari ishikanwa ripfuye, ryatanzwe n'umuntu w'umupfu, ryatanzwe n'umuntu yapfuye mu buryo bw'impwemu. Mugi gituma ishikanwa rya Abeli ryemewe, ryatanzwe n'umuntu muzima n'umugororotsi n'uwizera, bihinduka ikimazi kidasanzwe. Imana yacu nishimwe cyane. Ibintu ndiko ndavuga ni ibintu bikomeye cyane, kuko hari abantu batarakizwa mugabo bafasha amashira hamwe, bafasha ibinabiriya. Umviriza, uri kuraruhira ubusa kubijanye n'inyungu y'ubwami bw'Imana. Reka ndababwira kino kiyo, Imana yabwiye abafarisayo ikintu gikomeye
ngo rega mwebwe nubwo hanze umenga murasayangana mumeze nk'imva muga indani mwarapfuye. Imva hanze nizinza muga indani biba bimeze nabi. Yariko ababwira ati hanze muratanga icya 10 muraza abafarisayo ingene biyeme barisonzesha barakora ibintu biriya muga Yesu yabagereranya n'imva. Kubera iki Imana ntirabe bigaragarira bivy'indani imbere y'ibigaragarira bivy'indani bisugura ivy'indani ari bibi ibyo hanze ntacyo bimaze muga ivy'indani ari bizima n'ibyo hanze bizogenda neza. Nico Yesu yapfa n'abafarisayo ibikorwa byabo ibya 10 ibi na biriya muga byari ibikorwa byose bipfuye. Amasengesho yabo yari amasengesho apfuye amashikanwa yabo yari amashikanwa apfuye. Nico tuma yabagereranya n'imva ute Yesu yagereranije n'imva abantu b'abakozi bakora. Nico tuma mwene tugomba kugaba hari abantu bafasha abantu umviriza. Nico tuma Yesu yacyababwira ikintu gikomeye arababwira ngo mwaramaze guhabwa impera. Iyo mera ariko arababwira niyi ni ya mashi y'abantu niko akunda abantu babavuga ati mbega abafarisayo mbega abantu beza ushobora gutanga mwishengera ibintu byinshi abantu bazokoma amashi asora azokuvuga ati turafise umuntu atanga impera wayirose bagukomeye amashi bakuvuze mu izina muga kubijanye n'ubugingo kubijanye n'ibitsibo n'ibyo uzohabwa nta mpera ufise kuko izina ryawe ntiryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Murani majambo ijuru ntirikuzi nta muntu n'umwe ahemba umukozi atangaje nta muntu n'umwe ahemba umuntu atigeza yangaje. Nimba Imana itakuzi uzoza kuyisaba igitsiro uzoza kuyisaba iguhembe kandi n'iryo juru utazorijamo kuko ijuru rizojamwo abizeye abagororotse nka Abeli bizeye Kristo Yesu. Rero bene data ibi ni ibintu mugomba gutahura hari ibikorwa bipfuye hari ibikorwa bizima n'ibikorwa bipfuye. Ibikorwa byose abantu bakora batarizera Yesu bihinduka ibipfuye nk'ibya Kayini. Kayini yarapfuye muri we n'ibikorwa by'Imana yarabyase n'amashikanwa y'Imana yarayase. Rero igikomeye sugutanga igikomeye no kubanza kuyitanga wowe ubwawe ukakira Kristo Yesu karonka ubuzima. Umviza ndabivuga neza mu bitahura igikenewe ubwa mbere wewe nuko wakira Yesu karonka ubuzima hamugo buzima akabari bw'umuha mu nyuma mwari majambo bukaja buhinduka igikoresho c'Imana. Ubwa mbere ukeneye kumwakira hamukitanga wamwakiriye. Mwari majambo ubwa mbere ukeneye ubuzima hama ubwo buzima nibwo buzogushoboza gutanga amashikano yemegwa n'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Ukeneye kuvuga n'umukozi w'Imana turondera kuri 66 amajana 320 amajana 966. Abari hanze y'u Burundi murashobora gutanguza agasaraba amajana 257. Imana ibahezagire cyane. Ikanguro kuri bose ikanguro kuri bose ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubwayo. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Shalom shalom shalom. Yesu nashimwe cyane. Imana ikomere umugisha wumvishe kino kiganiro cyiza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibe mu byawe. Nitwa Muhoza Olivier ninjye muyobozi wa Muhoza TV. Nashakaga kugira ngo mutumire hari ikintu cy'ingenzi tugira muri Muhoza TV. Hari gahunda nziza cyane tugira buri gitondo yitwa Nibature kuva saa 11 kugera saa 12 n'igice tugendeye ku masaha yo mu Rwanda. Aho waba utuye ku isi hose watwandikira kuri iyo nimero turi bushyire hasi muri YouTube muri message ya YouTube ukatwandikira tukagushyira muri iyo groupe dusenga Imana mbere yo kujya mu kazi buri gitondo kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Indwara zirakira abantu barabohoka ibyifuzo birasubizwa n'ibihe bidasanzwe. Imana ikomere umugisha ndizera ko ndi bukubone tukajya tubana muri icyo gitondo kidasanzwe. Ugira umunsi mwiza. Be blessed.